Nibiki abandi abandi ayaya ngo tumwinjize mu nzu ngo tumwinjize mu nzu n'ingondo uterure ayaya ngo tumwinjize mu nzu terura ngato tumusenge ibi byo kwicara ana madayimo Uzati uvuye he kandi kiri naco hagarara hasi je ubona ndi umwana wo kumbwira ngo uvuye he hagarara hasi rero je nabura ndafise kukubaza iyo uvuye ushaka kumbaza je ntari umwana ngo uvuye ndi umwana se ndi umugabo mu rugo ntegereza kumenya iyo uvuye kuko ugize ikibazo cy'umuntu wa mbere atangwa guhangayika urukurani va neza none mvuga ndabariye Utongo bakubwira wa mugabo. Ntubwira ya byabindi waho rugira kuri wa mugore wa Jesse kujyandi. Nyamba ari waramwifatiye Jesse komeze. Jesse ndi umwana sinduru yoya ugumukontrola ngo hagurariye. Arida stop. Jewe. Hewe kuranyumva wa mugabo. Ribe ijya mbere n'ijya nyuma jo subira kumpangara. Arida stop. Nakubwiye ati iyo uvuye ntabwo umeze neza. Kuko akavuye iyo uvuye hari abantu yameze neza wari kuza utuje umwe ati gute mugiye uvuye umeze nabi iyo mva hose ko mbe bameze se monsha rero nundi munsi nishye kumbaza ngo uvuye umeze neza ushaka ndagufukamire se ubayimana inze fuka amagara imbere yawe ndagukunda yagusha sure ndagukunda Arida ndagukunda Yo, uzi. Ubuzima ni ikindi kintu cyambere cy'amateka mu buzima. Ubuzima ni intambwe buri wese ufata ngo niki na hivi. Wow. Asiri nzi kuza kumwe. Bagwasatije. Ubwo y'urukundo no bana njye navuga ati buda kwisari mu bibiri bataramenya abantu intsinzi ya mbere n'urukundo. Cyane. Twenga basi. Twenga.
nzogira mu diaspora. Ya, nzogira mu diaspora wibujumbura. Tubanzana amadiyari ngaho. Uratanguye wewe. Diaspora kati atagira amaye. Usashura none. Ikintu kintu kwanza no kumpa agaciro. Icambere. Icambere kingoye no kumpa agaciro. Ikindi cya kabiri. Nyine uranyitwararika abantu tuvanye gusuma abagabo benshi babikora vraiment ya insinzi ya mbere y'umugabo no kwitaho umugore wiwe kuko nivyo dusezerana n'uturano bose ati yuko dukeneye kuzokoma dufasha abantu biwacu sibyo uri umufasha wanje nta mpamvu guhangayika nzogukunda kushaka nyine nakamboye kandi bifise erega abantu benshi babura urukundo mugabo bifise urukundo rwo kwishimira kuko urukundo rugira neza kandi urukundo rurihangana sikono gusa nyene abagabo benshi barakunda gutsitara abana ugasanga barakunda abagore babo ariko ugasanga nyene batari kumwe n'abagore babo bibereye mu bindi vyumviro nk'ubu gahora n'agakumwe nyine barabara akomisiyo yari mwiza byo nyine nta n'undi mukobwa nifuza kubona atari wewe gusa nkumbeshe nimba ari ikintu cya mbere ndahiye muri kano kanya ndahiye izina ryawe yuko nazo kwigira ndagusiga wenyine iteka ryose nzokoma nitwa umugabo wawe mugwiza wo magaciro nzo gukunda uko ushaka niyo nakora bati uri mwiza sinzo kumvanga nzo kumunda ndi umugabo wawe iteka ryose mvanze basi makabisa kereka nakota tomvanze ya nta yuko ushaka ahubwo nawe kambereye okay reka ndabona kabisa sivyo kabuze kabuze rero ndabyemeye ni sawa wowe twara muziki ndani ya uchize na telefone yeah because I have the phone in my pocket so just to I love you very much baby I love you Oh yeah, akazisaki wawe. Oya ariko ngize ngufasha. Kabitse kumunda me. Abanye ngenda bireke. Ariko ndamita. Wow. Urasaka kwa mugabo. Kamera yenga. Reka ndagufashe baby nukuri baby. Reka ndagufashe. Urafashe ibindi bazi. Ariko ibi. Ninakazi kumudamu muko. Sawa. Tegereza kugira isuku. Umarikonje. Sawa. Kandi ngiye aho kwibarabara gatoya. Inyuma y'ibiti biri ndaje. Sivyo? Sawa. Yeah. I need water. Shaka mazi. Nacho tunafanya Wow. Mami nyota wali. Ubayishi. Yule ubayishi. Mana ya mchi. Ubayishi be. Hali gani unataka? Kana naimba mtiwa. Asa kwa mama lingiti. Baby. You have that big now. Baby. Viriza, please. Fata uko ushaka tu ndagukunda. Madam. Ndagukunda. Please Arida. Ngiri ivu ya basi. Bimbi. Oui. Kushama c'est bon. Oui, ça y est, merci beaucoup.
oya ibu uzogaruka kandi basi kuba basi tuvugana reka sharika si cakiro fa cikigabo nguvuye he hari abandi bagore hanze baba bifuza abagabo beza babakunda ariko ufite amahirwe kuri yangiza nyumviriza basi ibaze gusa shano kuri kwimana naragize n'ingorane ngombiye ku kigabo kupa telefone umuzongo ndakubwira ibyo utuba urashaka kuza ndi kuri apere kuza umenasaguza he tabura agaciro k'umugabo hari abandi bamama hari abandi bakobwa cyangwa abandi bantu bifuza umugabo ariko ufite amahirwe ko yangiza umuzongo ndakubwira umugabo kandi ujya waramenyereye ndashaka kuba ndi kuri telefone ngo n'abantu bumva je kuri kuramenasa ati nyene bose ko bava ngo narikore umusaraba nagiye ku kiro bacu umugabo erega ije sifite n'urukundo ndagukunda namaze kugumuhangayitse tuza ani wanje kandi ni wawe ndi umugabo wawe agaciro ndagakwiriye pe hari umunsi ndakujya kintu n'umunsi no kuri baby nta nuko bizokwigira bibaho bizanda gusubira mu mugabo genda hagira impande ushobora kuza nkamyegira nkande ihiri ingene kimeze he yende uzoyibana he ingene kimeze n'icyo kigabo ya ubu bose barabizi yuko je nahuye n'ingorane ngenda ku mugabo ucuza he ndi kuri apere uze kuntera induru gusa ubwo bwubashye n'ubwahera intsinzi ya mbere no kugira umuryango utuje umuryango utahora n'ikintu uko nakoze gatsiko no gusanze pe waramboye ndatanguye kwicuza cyane intsinzi ya mbere yari urugo rwiza ariko ndagukunda pe iteka ryose nzo komanda umugabo wawe uvyibuke urankunda inza uraza ibintu byo bitambabaje ufata nk'umwana nkande reka je umuntu akuze mama akuze reba ibintu bireke kugendera kumbona ko aragasuzugura je uriko urasuzugura bijya twabihevye bebe nabihevye tu wabiheje ntabyo nahevye kandi bijya sinda ubyumva yuko hajya je wasotoye bijya burofa simba ndabukeneye ngendera ko nkuru yoye kuko baziyuvuye yari ingenzi komeye gukunda umugabo wawe kubera ko n'ubundi ugize ikibazo nije mu wa mbere ahangayika pe mba nifuza ko imisozi zo kamufise umunezero akamwemwe nico gituma nakozanye ngako ganda guhindura life okay urakoze kumpindurira ubuzima nangoye kwicuza pe Yego urakoze yego nash abona ko ari heza kwera ikizu kiraho yemwe n'amatara araho nayo araka amanduku yabonye ari kumura urazi mu ijoro ho oya haba hasa neza ndabibona kandi cyo bituma amafi yajya mu ndakubwira umva rero ukomeza umugambi ujye mugambi nakubariye hewe ukijya umutima ku buryo gashobora kwiyomora mama nanje ndabikora ariko wewe raba runo ruzi urarubona nk'ubu wewe bakora umugambi neza tuzorutahira dusigare turutambiramwo tunezerewe uvuga urabizi nuko ugenga muri sare kandi zagutembereza inyuma bizungurukura ngene hangana oya no gukomeza hewe urumva ntugihagahenga ukijya umutima mana yanje yaba nakutizwe bimwe kuwanje aya muganda arakibyariye madazi kuze kuvuga wewe uretse
gusanga gusanze nta burofa oya ndakuzi yewe hariho mpora niyumva mbega nk'ubu yabikotse gute ubwo ivyo yavuye ngaho byose namupangiye arabishobora muga nkaca nibuka ko isasa riva ku cuma nkibuka ko ejo nakuvyaye nkaca menya nti araja kubikora ntagahengwe urumva munsi mva mukira nasanze bicaye imbere y'umuryango ngo mbega uvuye nkore vyaye urumva ndari nabuze no mutangura numva araje naramutu mumva nabo banyi baravyumva kigaza ngaha ari kija muri sala ndagituka ndakiye umutima ako abo kirarinda reka naravyumva amushitse kuri telefone narumva ngene ubwo muri ryakagura ngo mamahoro ngo nivuganire n'umuntu tuko turavugana aca mvuga nti eko aragifatisha egaje ncamene ko turavugana nawe oya ntabyo camene cagira ngo uvuye mu bandi bakabereka kibaza n'ubundi natureka ashewe urumva rero aho ni buzojinyikira ugume wo butsa muhira dupanga umupango nabwo kwibaza ngo uvuye mu bagabo inzigo igwice ahubwo tropfuma gipfaye jemwe nakomoka gokomoka rukagaruka ahubwo gopfa ntabushaka give uraza gukomoka gomotse rukazogeda rukamara imyaka n'imyaka rugarutse wumva rutoca dukora ngaha ahubwo ubu nuguteka umutwe nyene gopfa amagomotse ntigogaruka nego reka mva ngo barugiye gusara rukazopfira iyo nyene gwarasaze makwicana aho nabankoza amaraso amaraso ni wowe uzoba yakoze ubwa mbere ugira ubanze nabwo umvyurire ivy'iwanje amaraso ivyo n'ibindi canke utuzorurondera ingene rupfa gwangara nk'agahini ntabwo tuma rupfa gwangara ariko sindagwica amaherezo ruzopfa ariko rupfiriwe ntirupfire muri jewe ntabara naho go kwangara rugapfa gwangara nk'agahini no gupfira hejuru sabe karibu mama sabe amahoro cyane mama amahoro neza amahoro umeze neza ego karibu cyane muhira ego murakoze karibu cyane ego karibu cyane mama ego ni sawa ama baby umeze neza mama wamwakiriye ego wow mama karibu muhira wiyumva amahoro wisanzure umwana wawe byose nicyo kintu nukuri ndabizi ego karibu cyane ego yakwakiriye neza none mama hariya nukuri yanyakiriye n'umukobwa wanje yareka kunyakira ego yanyakiriye sawa reka manze ngende kwirekebisha nyene ngende guhindura impuzu ndibaza kubakira ngaha suko nyene ego mama ugira umugisha mama cyane karibu kandi ndawuge ndazurarusha ego sawa karibu kandi mama murakoze ni muhira gose karibu cyane mama n'abaheragaza bakakene hadererwe batarera ngo turabikunda rero nahade mu guturika ahubwo ndakibonye cyane numva n'inzigo ngo nawe uri umuvyeyi nikije hariya kintu ngo ndi umuvyeyi wiwe ntazabe wiwe yabasize nabavuga yuko umukobwa ari nka nyina umugabo nawe warasanze kuko ari kumuramutse ariko warakenyeye akaganda kagenda kigwa mu nda urwa mu nda mbega niko dushaka hajya twe twishakira iyi nzu twe nta kindi yaba gwatembagara nk'uno munsi gaca ndara ngahayo ntatambira ariko umunsi tuzondetse hajima atitwumva nge oya turi muri dusha gukugurira amazi ntikumva musavire mabujya wongera ikintu ahubwo njye no guteka umutwe urumva turabe ngene gokomoka rukazopfira reka noneho ubu ngira rurahejeje koga no kuryama ntiryama hajya rusharukaruka ngaho ngo nukora kwa mbonye mbese nigira ahubwo imisigari ingene tuzogomora ngaha uzoza tubivuganire muhiri wanje niya twiyavuye akumacanza umwene jengira naho ushaka ukaza ubunyene mbese nigira ahubwo ntirusanire ngaha ndama icanze ubunyene tubivuga yego tubinyarutse bigishusha yo nibagiye ahubwo ntimusanga
mama ubyana aragiye none ushaka rarenga none bigenze gute kaciye agenda kandi narinda kungarutse mara mu telefone naco byo gufungura babiteguye ndibaza ntari nta mwanya narose nazo guteka afise umushitsi naco Halo kiongozi. Nashukuru Mwenyezi Mungu mimi yani kwa upande wangu mimi niko salama tu. Okay, na kingine nyumbani wazima? Wow. Yeah, very good. So, yani kuna kitu nataka basi nikwambie. Nimuulize Jafet. Sawa, nashukuru sana kiongozi. Ngoja nimcheki kabisa. Niulize Jafet kweli. Halo, gute? Umeze neza. Ya, naje meze neza gatoya ndashima Imana kandi cyane. Ya, nawe meze gute? Okay, ijya modoka iza kuza ngaho kuri iyo kategori, uyikurikirane kwanza. Bijya byose biza kuba birimo ubikurikirane byo ntiduhonde kuko n'umusi sinene guhomba kabisa. No, just sinoja kuri tele. Never, sinoja kuri tele n'umunsi. Kubera ko hari ibintu by'ibibazo ndimo muri no minsi ntameze neza bituma nyine ntameze bye. Gusa mugabo mukurikirane iyo mizigo vraiment simombe vraiment ndabinginze please. Iyo mizigo singomba ko nohomba nkoze ikosa ribi rya mbere domvye mizigo. Uwo ufata najya amafaranga okay, amafaranga nta kimwe biragenda neza tu ubwo butuzi ntubuhombe. Kandi uri kuvuga ngo ubutunzi ntubuhombe ngo ibiki uzi namangene na kuva mu ijoro ndakwinginga umpa amafaranga wayanyi ubutunzi babura beneza kupa telefone gukupa nibisanzwe ariko ndakubwire wa mugabo kubera iki abandi bose bamenya amatungo yiwawe je ndi umugore wiwawe simeye umugabo wanje hari ikintu kinini none ikibazo ufise kwanza just niko ndakumva ikibazo ufise ni iki ufise ikibazo cyo kungere nagusabye amaheruka yanyu ikindi naco wase no kunyandika kwinonze kwiki abagabo mwikunda mwebwe abagore natumwe no guca ubwenge ukuva mu ijoro ndakwinginga ndagupfukamira warabyanze ukeneye amafaranga y'iki kwanza ega wewe ntibambye ati nkeneye amafaranga y'iki ni mpaka ndenda kubwira ngo nkeneye amafaranga y'iki ndabwiye ati amafaranga mbangira kuyanywesha ari inzoga cyangwa mbashaka nkora umugambi wanje uvuze ndakubwira umugore wanje ubuzima no kugenda bugahoro kuko ubuzima bwihuse buragufyeta kandi ubuzima ni intambwe ukeneye amafaranga y'iki uri kurambaza ingene nkeneye amafaranga ushaka amafaranga y'iki ushaka ngende ntore urupapuro nandike sinye cyenda kuzanira ati ngaye amafaranga nkeneye mbega kuvuze yuko ubuzima bushobora kugufyeta kutibaza yuko woshobora gupfa mwaka kanya mbega upfuye byo genda gute sinzi ngo hari umugabo wanje afise y'ibintu sinzi abiwaye byo bigenda gute je niko udashobora kuvyiyumvira ndakubwira ikintu kimwe umenya mu buzima tugira ibintu bibiri tugira urukundo n'urwango ariko umuntu afite ubwenge kenshi yiruka arondera intsinzi y'urukundo ikindi naco kigaruka inyuma y'ibyo byose habaho ibindi bintu bibiri uguhemukirwa no gupfa yani hujanielewa mimi ni mtu gani unasikia binadamu ndio anafanya binadamu wenzao waonekane wabaya umva ndakubwira izo ntibikenewe izo ndakubwira byose uri kurambarira ntibikenewe nakubwira ibintu bibiri umpa amafaranga ikigira kabiri unyandike kwinonze se najeje umugore wanje kweri baramuroze yani sindiko ndamutahura kweri ko yahindutse afite iki kibazo umugore wanje kweri
my wife. Baramuroze byagenze gute katamishuka mbwira ukuri. I don't understand. Ariko tunacho. Korakora mbona amasahara duye ego sawa Mama, ma uri mu biki? Ma ananyibitse vrema cyangwa urajyana? Ma vrema ntambo ni wanumvise ndaje ari ukora ariko ndakorereka we ntumva ko ndagukunda nawe yega nani nakumvise karibu merci yambe ma fille ça va ndetse neza karibu rero merci nawe usa neza gayemu nakari nyene beza kare wavyibushe abantu bose bagira ngo wavyibushe ariko nuko utavyibushe rero ngaha sinafungura rero urafungura ariko hari ico wari ubutse hewe none mu rugo ni gute mu rugo ni sawa ma ni sawa vrema neza nyene neza cyane murazi ryo mugabo ngena nkunda hamwe nari ndamwase aragukunda nyene hajya aragukunda nyene gose ukabibona marabona agiye gukazi misusa tashanzanira akantu uzuna ngo sheri kuri vrema arankunda yo aragerageza hajya rero ntuzike bwose ngo aragukunda abagabo bafise amahera nkajya ntashaka gukunda umugore umwe hajya no kugira wewe nyene aguhendahende urumva nyene akoroshe ugume wibaza ngo aragukunda naho shwi mama yo mupapa sinamuvuga ko arankunda by'umushiri wanje ivyo ntuvuga ngo nukumbesha beje wapi aratekereje cyane nanka rero je ngene ndakubwira ikintu kazimira ubwenge kandi naheruka ubuciye amashuri wize bamariki ahubwo we nyumviriza maso kuva ngo sinumviriza ma je nije ndavuga ko nije ndi mu rugo hamwe no hava mvuga nta nkunda nabandi ko ndamubeshe umviriza rero je ndakubarire je ndi nararibonye kandi umenye neza yuko ivyo mu rugo je ndabize wowe utaranavuka banze ndakubwire rero ahubwo wowe untega amatwi ujya mugabo ntagukunda n'akantu na gato unyumve neza ndagusubira muri gira gatatu na gato ahubwo ntugotwe ngira ndakubarira ahubwo umugambi tubwira ujye mugabo umviriza rero ndakubwira ujye mugabo umugambi tubwira ifoko tumwice uri kurakanguka ajya amatungo rero cyo wubatse yuko twe tutayakeneye ubwo wowe uri bukaho twavuye twebwe natwe ujya amahera turayakeneye sha ariko ma ushaka dushamuga wanje n'inzu muba mama ahubwo no kuyisigisha wabone ko ndiko ndayisigisha ntuvuga inzu gusa no gusigisha ndiko ndasigisha nta mupendero sanze ngaho kwiremba
muga nubwo rero mfise yinzu warabonye ijana rya nkamurinde ahubwo je mbona umenga ntuvyumva neza harya apfuye urabona ko atanu umwana afise uraza ko yari yarapfakaye atavyaye wowe ukagenda muravyarana umviriza rero twebwe ca dufata iby'amafaranga yiwe yose kijya kiza umubamwo byose wacu ma ndakuta umugabo wanje ntazo nokora simushobora jenyine kwihikurira Bega we kunyadiriki nana ndakenda amagabo wanje je ntate nakara ahubwo ndagomba unyumvirize neza ajya amafaranga we ntabishaka ndakubaza ntabishaka ndashaka ariko ntitwenda kumwica uyashaka rero nta yindi shwa no kwica umugabo wawe hamajya amafaranga tukayashikira najya amazi pointre kandi navuze je ndaze kudasubiza mama je nazo nokora ubwo bwumi ntabwo nokora nta nico nopfa nkora je ndakunda umugabo wanje reka nitahi ahubwo genda unyumvirije nubwo ugenda uravyiyumvira kivyo ndakubwira umenya ko ndi nyoko abana b'ubuvrenyi ntibabona kure ndamuha umugambi w'ingene dutunga nawe nye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  Ça va? Ndakubona Chérie. Oui. Uri arida cyangwa Baba uracyadanje nka kera. uvuye aho ugiye? Ndatashe he umvuye kwa mama. Bino bitama. Ari umugabo ni mwiza. Nzobibona nawe. Mana we. Nanjye nzongana nk'uko. Urazi papa ko nose ngambira ngo navyibushe cyane. Usigaye ugibi. Uzi ko ngiye ko mama arumirwa ngo naravyibushe cyane. Naho urabimbariye Reka kuvuga. yego nukuri. Mukanye n'umuntu aratakaza forme. Nawe ninakuyobewe no kuwa. Akumvire umugabo ni mwiza. Umugabo ni mwiza mana barabikunze. Vitamine aguma ari me. Vitamine B. Yakwinica ko. Kutere. Ni sawa. Misi nishishe. Nukuri cyane gose. Jeni jana vyatsi reka nukuri ngende. Aho niho duce duhura nawe. N'abagenzi nenda bakumbuye wo munsi. Wowe nangera umuntu yangiye kuraba haki imbere urumva ducece none mwibarabana neza uzakunda bajyana. Kandi abakobwa muri babe mugiye kubagabo mucangana mucamwigira ibindi bintu ntumvugisha telefona. Shafofo urazi ko atagwa nkoruri. Basi hari ibintu ugiye ku mugabo mwigi numva ubuntu bwe ni kare haracari kare. Ucu usanga numva ngo myamba ukipe na telefone bisa nabi. Kariyo ofre. Nyina muko kweli. Ne wacu byibanga nkuko atakari. Yo fremera ndi natagataye karacari kakana. Bisa rero fo. Nubwo nandiko ndatwera. Kare niho mwakuda kumbwira ngo ndi kamwe. Aha bo yari fisi ikibazo gikomeye. Nabari. Hano rero sindavuye ko mvuye kwa mama. Sofa mama ni kuri arandemereye mvuye nka namuseze ngo twice umugabo wanje shango kugira ngo dukorane ngo amatungo. Sa? Utangiye nanje ukutangiye nanje niko natangara. Mwice? Kutavyumvasi utwice sheri wanje ngo mumuhore. reka shaka ko ibintu bya mama wabishobora. Fofo niyumviriye ukungene bo kumva ngo warida yapfakaye. Tumaze ukwezi babirindire kwanda didi nkurambwizo ni brag uri kurambara cyangwa uri kuran Fofo ntabwo ari brag mama wawe kugira ngo yiyumvire kukubwira ati twice umugabo wawe ya musanganye ikibazo nyabaki araguturubika takugaburira ko mbona kwanza wabyibushe gusomba wahoro igihe wahoro bamwe kwa mama wawe Fofo ukungene umugabo afashe novuga yuko ndi mwijuru rito kubera ari kuri byose ndarishikiye. None wabyeme
Fofo ndakubwiye ko navuye imbere ya mama ntamusezeye ntushobora kubyumva. Ngenge ndavyumva. Arida sinuko sindiko ndagutahura. Kugira mama we yumvira ikintu cyo kwica umukwe. We yakubwiye mbwiza ukuri mbwira neza. Nturi umugenzi kuva kera. Fofo urazi kuri umugenzi nanje utari umugenzi. Ivyo bintu sinari kubikubwira. Oya. Mama kugira ngo yumvire kwica umukwe wiwe. Ni kibazo nyabaki. Arida sukuri. Ibihe urimwo nibishasha. Icambere ikintu cyo no kubwira byukuri mama we yarakuvyaye. Sinasa amajambo yo kubarira. Muga amajambo yo kwica umugabo wawe. Je sindagushigikiye. Pinga kabisa. Wica umugabo wawe. Ubu nawe ugiye kuba nyina w'abana. Sivyo? None ni wamwica ndakubaza. Nawe baraguteye inda ukavuga ati nzovyara. Sivyiza ayo ujoba witeye umuvumo. Fofo nanje navyase fofo ariko nk'umugenzi usengere urumva ko ari ibintu neza. Abavyeyi barabake Fofo ubwo reka ngende njyame ndarusha no mu mutwe. Fofo reka ntahe sisange sheri wanje yamaze kuza. umviriza wowe genda muga mu kintu gihara nyimba uzi kuri umugenzi ntiwemera amakosa nyo kwakubwiye kuko wowe ubu nawe ugiye kuba kugwawe sivyo Fofo nico ukunda na je ndagukunda shushu ahubwo reka ngende tuzosubira. ndababaye Narakize sawa tuzakura bamuhira ntacu karibu me muramutse bofre ndahokiye. uranyarutse Ndanyarutse mama hajya nyene ugiye ntacenza direct. ewe hajya rero naje ndiyumvira ibarabara ryose natoye ubwenge kandi ndacare kuri caka ibindi nyinshi. Mama nubu nivyugira ko mama mama je ndakunda umugabo wanje sinomwica. Uratanguye bya bintu byawe uratanguye hewe urazi nakubarira ubu jewe nakubwiriye ntunyumve aha je no kuvuma iryo wose ngira indarifise nka kuvuma ugapfa wangara nk'agahinda. Mama wacu mvuma kandi ndi umwana wawe. None ngira iki ko ndakubwira ntibumve basi mama ndagutoza umugambi. Vuga twumve. Mama ko n'umugabo wanje kandi ratwo ndamukunda. Reka urabe ikindi kintu wokora ariko ntapfe atume agenda heriyo kigwiyo ariko ntapfe vraiment. Imana nitumunda habe ko twasisha amaraso. Icyo ngukundira ufise ubwenge nyoko wawe. None mara kungira kumvuma. Urangaruye ubwenge. Genda. Nije ngiye kumenya icyo ngiye gukora kandi uzobona ndakigushikiriza hajya muhira. Cyama. Yego. Ariko kumwica wakoze wewe ubwenge bwanje wabukabuye uzobona ico nzokuzanira hajya muhira. Ahubwo baje ubunengera nitegura no kwicara se mwicane. Mama ntiwomerekeza bashukashikana ha. Oya genda mwana genda ahubwo genda unyunguye ibindi byiyumvira genda kibona ico ngiye kugikorera ubu nyene. Sama ntakibazi. Yego genda. Yego gera n'amahoro. Yego. Ahubwo simererwa gaca no mu nzu ubu nyene ubu. Tabara ngoma tabara bakuru ko mutaza
bakuru kwa mutaza tabara ngoma tabara ngoma turarose abashitsi bakuru karibu bakuru twababonye bashitsi karibu twababonye nimugire ubwoba aha ni mwa Mutama karibu muze buke mugenzwa make amashitse kwa Mutama toka ikibazo cyawe amatogofashe aho washitse kwa Mutama kwasaba byose mugenzwa n'amake nyakubahwa jewe hariho ico nshaka je ndafise umukwe wanje kandi uwo mukwe aratunze none jewe ngomba yuko umpa umuti harimo kugira ayo matungo yiwe ndayigarurire icyo ni ikibazo gito cyane aho washize kwa Mutama abakuru barabikora kandi bamaze kukumva ariko nyakubahwa singomba umuti wo kumwica oya ngomba aze yangara azopfira iyo yaroye icyo ni ikibazo gito cyane ngaho iwacu ibyo ntibinanirana bakuru tumukorera iki wazane makuta ego nyakubahwa aho murahejeje wewe turagufasha ntugire ikibazo aha ni kwa mukuru bakuru hageze kwakira amakuta bakuru kakatungwa kacu nakubonye mutera wacu nakubonye tabara ngoma tabara ngoma tia makuta hapa kandi ushe mutaraba shamo konyene unezereza bakuru bakuru twahezagije twamuhezagiye tabara ngoma tabara ngoma imotereze ndagutinya bakuru fata kagatirera
ugenda ugashyira mu mazi aba muri ayo mazi ucamesa umuyaga kariso k'umukobwa wawe kandi ayo mazi abenshi ugaja ujya mukwe wawe ariwo mugabo wiwe kandi mukwe yamuha ntazovuga ko azoba umusazi kuko niyo umusazi tabara ngoma niyavuga ko azoba umusazi azoca fayanga igisagara cose kandi niyakamuha neza ishamuza mutegeka gukora cose azogikora cyane ibikoko byo nabikubwiye kandi ugenda utaraba inyuma tabara ngoma tabara ngoma tabara Karibu. Amahoro mukozi w'Imana. Yego, mumeze neza nawe? Ni byiza ko mumeze neza. Umutware ni hari? Yego ni hari. Sinzi ko nomuramutsa nari nshinga mvuye ku rushengero uvuga ati aha haraba umugenzi umukozi w'Imana mugenzi wanje uvuga ati sinohaca ntamugije umugenzi nani kugira rero ko nomuramutsa ndagutorera agatebe rero wicara ngaho hanze ikibazo murakoze twebwe Imana ikomeje kutugirira neza ariko mwebwe kuva mugize mariage menga sinyorose kubabona ku rusengero kandi nzi yuko mwari abantu bakunda kuririmbira Imana umutware wawe akunda gusenga yo Amahoro mugenzi. Amahoro cyane. Umeze neza. Ndashima. Yesu ashimwe. Ashimwe cyane. Yego. Umeze neza. Yego ndashima. Ndakubona. Nari mvuye ku rushengero mugati sindaca ngana namujije umugenzi. Imana yabicubaye nzo. Yego. Baby, kumushitsi yaje gutambiye kumushitsi yaje frère. None no. None mbatsuka turabaza. Katameze neza. Basi mbona muzimanye basi bebe. None kanda kwiye gusengera n'ubuno tatizimanye. Okay basi nacu. Yesu akomeza kutugirira neza. Muri no misi afisike aragwaye cyane. Aragwaye muri no misi tubazo tumurjonga mu mutwe nico gituma muri no misi ari febre. Amisigaye no muhira bagira niyo mpamvu mudaherusa no kuza ku rusengero. Mabona ku rusengero. Ingwara ni hatari muri no misi. Muri no misi. Ariko nizere ko Yesu akomeza kubagirira neza. Yesu niyo nsinzi y'ubuzima. Yego vraiment. Naho ni muhira. Karibu kandi uzomamagarira ikorari bazi bandirimbire basi na rimwe kuri bangende rega nakenda gateka tuzoza kabisa nabona kuva n'ahantu heza ya Imana yaramizagiye Imana ikomeza gukora ibitangaza n'umugore wanje turakundana cyane yego bose zamurakaza ku rusengero nibaza ko nabandanye urugendo rero ntari kabisa hari muhira ni muhira wewe nacho reka ndagurekeze gatoya naramukoze cyane je nzogaruka tuyaje karibu cyane nakorare bazoze bandirimbire tuzobivuga baby wewe zo kwanga kidogo
Nihehe nijyana nakuze kuzuba mfata abashitsi banje nawe. Nihehe nijyana. Kwiki? Biza ndakubwira. Je simba nkeneye abantu baza kungura nibere kuri telefone ngo abashitsi bike amasaha. Ya umushitsi ni iteka kabisa. Umure guha agaciro umuntu utigeze urema kizira kumufata na kunuziye muzogurireje baby even narabikuje. Please ntibizosubire. Eva arareka kugaruka hama mpamvu. Rero mama ya muntu jombwira ngo umushitsi namufashe arareka kugaruka. Yaranzanye iki ngaho. Niki yaranzanye? Ha chutu. Nuko ndagukunda turi hano. Baby ntuzobisubire baby. Please ntuzosubire. Allo ma. Sawa injira ni hondi. Injira. Meze neza. Yego meze neza. Muhira ni sawa. Ni sawa. Karibu. Ego urakoze. Ega n'ibitambara ntibivuye by'abakecuru. Meze neza. Yego meze neza. Ewa aharenzanye inkuru. Rona mutuvanye caga bivuye muhira. Hajya cina kumwe niyumvira. Buge naciye nja ku mupfumu. Hanyuma ndamubwira ibyo dushaka. Umva je namubariye yuko ngomba ko aduha umuti. Hanyuma tukawumuha. Hanyuma kagega tuvuze byose akaca agemera gutyo. Reka ngo nabutsanye. Ntukireje ngo naricaye. Uyu muti rero ngene yakumpaye ngene ukora. Ubyumviritse neza. Nibyo bigoye rero gukoresha. Uyu muti uwushira mu mazi. Urabyumva ugakoroga. Ugaca ufata ikariso y'uwawe wambaye. Ikariso? Y'uwawe. Ukayishiramwo muri ya mazi. Ugaca uyikanyura. Ukayikanya. Ayo mazi. Ugaca uyaha umugabo wawe rero akayanywa. Kandi uzoba bayatongereye ko amajambo. Ayo majambo rero niyo ngenda kubarira ufate ku mutwe. Uzoca uvuga uti aya mazi uyanywe. Ibyo tuzogusaba byose ucuvyemera. Ukabona ushize mu ijambo ryo gusara. Azoca asara kandi azoca yiruka igisagara cyose akimara. Urabona uyu muti gushama nkava ndavyibagira ivyo bintu biragoye. Basha we biragusha rero. None nabanze no kubigukorera. None mabinkorere none. Reka ntabyo nkora jewe umupfumu yambariye yuko ari wowe ubigira. Aya mazi uyanwe se gusanze yose. Ibyo tuzogusaba twebwe ibyo dushaka. Aca byemera. Ukabona ushize mu jambo ryo gusara. Ntutugaruka kuri runda. Aho gutaha ntasange n'uburi ngaho cibaza ibintu turimo kwirahoma. Hariho umupasiteri agize imisaza ngaha. Haza ngaha n'amabibiri shaje ndabona mu ngo ukagashwinyura. Mbese sinakugishije n'undi nace nigira mu nzu kugira abone ko nta muhaye ikibazo kugira ntazosubire kugura. Nabyo bapasiteri ngaho nadukure kwinduru. Je ndigiriye. Masi ndagurikiza ariko ndabigira. Oya. Umugabo wanje anyoye amazi asare chikonsati. Sawa. Yani mimi
Okay, nakuja yani muda sio mdogo sana. Mimi nakuja sana sio na mashaka. Wewe. Nakuja sana. Subiri kidogo. Ya. Okay. Sawa. Mimi nakuja baba. Nakuja siwaza sana. Mimi nakuja sana. Wewe kata simu kwanza, kata simu. Hiyo hela. Sawa. Okay. Basi kata simu basi. Kata simu. Shitura none shene uze kunyotewe. Yeah. Fata ndiko ndakora ibintu hariya ino nivugashe. Okay. Kishira gomba mimi. Tuzanira jama irari hariya mu nani muri briefcase. Ngoma ngenge. Sheri amahire. Abebe Sheri doni bikishe. Sheri doni bikishe. Manyaruka noniga byakunze. Zuriruka yasaze no kwabwira ibintu. Zuranyaruka. Transpose. Ayaya. Abebe. Ayaya. Ayaya. Siwarimbariye n'abana. Kubujije kuvuga ijambo ry'ugusara none yasatse. Siwariye ngo nzakuguma kura ngo aca mu musazi ma. Sindi nakubwiye kuvuga kw'ibyo dusaba byose abyemera. Yo urabikoze umviriza rero. Jese ndigana ibintu bigenze. Mwana yanje. Hari umupasiteri agize imico umwe nakubariye. Byamaze ngo azanye amabiriya. Nyakaze. Aha yo musengera ndazi ko waca. Kandi akiza rero. Uba twambaye ibara. Uraza nini kwibagiwe twabikora. Nyuma yo bimenya gute. Ushobora kugarura ubwenge. Akibuka amazi wamuhaye. Pastor akarashe tumurangize gute upfiriza neza ni umusego ndakwerera sana n'umusego
Oya. Ila ndamusinziriza. Arasinziriyena. Yarasinziriye. Arasinziriye kandi ntazosubira kwikangura. Aho nahejeje kugira ubwoba. Mujane rero mu gitanda ma. Oya. Ndakwereka ibintu azogenda. Aha aragenda neza. Ubwira azosubira kutugora. Oya aha byose twe tugira dutunganirwa. None wahabona bibaza ko byagenda gute? Ndahaze naco. Aha namwishe. Nundi nico kimwe nundi ntako twari kumubye. Nico kimwe ntavyo kuriko baramusengera ngo amenye ko twakoze ibyo. Ahubwo twigire twiyumvira ingene urondera umuntu akaza kumutora akaja kumuhamba. Akoma bo mutora mwijoro. Ye abamutora mwijoro nyene. None ubu niwe buriko burira. Ubona utari ku mugoroba. Nditwamusika ngaha. Hava haza haje umuntu akamubona. Tugire tumugeze hari inyuma. Kandi hanyuma rero ningoca turondera umuntu. Burya bisanzwe umuntu wa kera. Ubu urambari. Wabwiye ibintu byose wabigenjeje gute? Jewe nyene navuga ati bigenda gute? Urabona je nsanze yamaze gusara. Hajya mu mutwe nta kindi caje. Reka nta kindi twari gukora. Wagomba umugabo wawe aze yiruka igisagara cose aguma yiruka umubona. Mbega bo musengera agakira. Nakwemeye n'ukihora. Kashareka. Nubu niyumvire ibintu mama wanje ko yabigize gute? Induru yakomye. Byabereye mu kanwa ababo n'ababanyi ngabo uvuga ati mwarumvise mako binduru nkatishwe nta numwe azobica nikanda ko je namwishe. Aho kuruno rutsu. Muri gararara baturara wakize. Nubwo turushikiriye tukomeje. Kareka. Yakuba wana ugira nawe baraba jewe nagize iyerekwa rikomeye cyane. Mu yera yankoreyemo arampishurira yuko aba baraye bivuganye umutware wo ngaho. Nyakuba nase kwigumiza mwibi bintu mvuga nti reka mwebwe nk'abatware ndabahamagare inze ndahabereke namwe mukora amatongoza yanyu. umumbi cyangwa mwagirizwa Ngo niciye. mwagirizwa icyaha cyo kwica Twebwe mwebwe nyene uhakwicana. None umutware wo ngaho ari yapfuye kubera none ko yari yamaze gusara. Hano ubuzi niyo yapfiriye. pasiteri yeretswe yuko ari mwamwishe. Aba bapasiteri bere ku bitari uhava wica umugabo wawe. Ubuye kweca umugabo wiwe rero. Abo bapasiteri nabo b'inzara. Shawe navyo n'ukuntu nakubonye. Tutabaciriyemo twumvise ngo ngaha ngo hari umuntu ngo umushinga nayo ngaha ngo yitavye Imana. Kandi rero iyi nzu yari mu ideni rya banki. Bisa neza yuko ngaha mwandiciye umuntu wowe harize umukozi w'Imana. Nisi wamwishe. Sovuze tumwice. Wewe nyene. Wiriza. Anatanda yuko Mabukwe twe twaje kunegosiana nawe. Haguruka tugende kubajeje umutekano hanyuma uramenye iyo bihera. Haguruka. Fata nganya. Fati. Etache mushigike umukozi w'igiki biberi.
aza umeze neza amba twiga abakozi ba banki tukaba tuje kuri affaire yuko ino nzi bayishobora iri muri banki donc twumvise yuko nyene urugo yashengeye mu gihe yashengeye rero afise ibintu yasavye byitegereza twe kuza nk'abaje kugira iki kwishyuza bandi iyo rero murarizi ndibaza na dokima umushinga nawe yoba yagusigiye kugira twereke turaba okay ashaka kutuzanira byose birisobanura oya ngombwa iyi ni indi parcelle ntabwo ari iyi bon iyi ruru rupapuro rw'iyindi parcelle kandi nayo yindi iri muri ideni rya banki en fait iyi parcelle nibaza yuko bagira icyo ugeretse madamu iyi dokima yerekana yuko parcelle ari umwana wawe rero amahirwe wowe ufise nuko yamugusigiye mu nda cyangwa sinzi madamu ngomba ndakubaza ikibazo uribungeretse murafitanye umwana yapfuye tutarabyara iyi dokima yerekana ko iyi nzu izoshikirizwa umwana izobyara kuri ibyo rero tubaye amasaha 28 nizo banki zo biso kandi entreta nyuru ni document iri muri banki kandi igeza kwitwara ni credit muri banki nyine iyo parcelle mufise iri muri banki nayo igeza kwitwara madam nibaza yuko tureke gutakariza umwanya koresha umwanya tugahe 24 atari uko turagusohora nk'umuhimbi sawa nibaza yuko uri kurabyumva kandi
WEWE.